Abakunzi b'Uburundi mutege umidonizo ry'amakuru batorokanirije. Alexandre Shimimana ni wari muhinga bw'ijuma ugira shikiza n'amakuru ni Gaudence Gahimbare nongenda kumutse Gaudence takwa kandi nikazi ndakuramutse Renita ndamutse n'abariko baradutega yompi turahera ku ngingo nkuru zigize amakuru twabateguriye. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye hari na waramutswa ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika mu gatondo ko kuri no wa kane yaganutse hava mu gihugu ca Ghana mu rugendo rw'akazi yahoramwo aho yari yagiye mu bikorwa vyo kurongora inama yahamagaje abakuru b'ibihugu bigize ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika nabo basanzwe bafashanya mu iterambere mu gisata c'amagara y'abantu. Umuyobozi mukuru wa Regideso Jean Albert Manigomba hasaba abene gihugu bose kwitura iryo shirahamwe mu gihe bibwe amakonteur yabo kugira ngo Regideso yibafashe kuyarondera kandi ngo keshi abayituye izo konteur zabo ziraheza zigafatwa. Ivyo umuyobozi mukuru wa Regideso hakaba yabishikirije kuri wa gatatu aho yariko yishura ku bibazo vy'abamenyesha makuru. Ikigo kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi Ober ngo kigiye gutoza ikori ry'agataka n'ibirarane vyaryo kuva ku igenekerezo rya mbere mu kakaro uno mwaka biri mu itangazo ryashikijwe kuri uno wa kane n'umuvugizi w'ikigo Ober Stan Ngendakumana. Ndabaramutse ndabaha ikaze mu idonido ryano makuru. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye hari na waramutswa ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika mu gatondo ko kuri no wa kane yaganutse avuye mu gihugu ca Ghana mu rugendo rw'akazi yahoramwo aho yari yagiye mu bikorwa vyo kurongora inama yahamagaje abakuru b'ibihugu bigize ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika nabo basanzwe bafashanya mu iterambere mu gisata c'amagara y'abantu. Inyuma y'iyo nama abakuru b'ibihugu n'amareta mu vyo bumvikanye harimo ko ivyo bihugu vyifatira mu minwe ibijanye n'amagara y'abantu. Idonido ry'ivyavugiwe muri iyo nama tubishikirizwa n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Nansini Net Mutoni. Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi akaba ari nawe aramutswa ishirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu vya Afrika aganutse ava mu gihugu ca Ghana mu rugendo rw'akazi aho yagiye kurongora inama yahamagaje y'abakuru b'ibihugu n'amareta bagize ubumwe bwa Afrika ku kibazo kijanye n'amagara y'abantu. Ibihugu bigize ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika bifatanije nabo basanzwe bafashanya mu iterambere ry'isa c'amagara y'abantu biyumviye ko iyo nama ari nkenerwa kugira ngo bashobore kurangiza ikiza ca sida, kurwanya ingwara z'ivyaduka eka mbere no gukinga impfu z'abavyeyi batakaza ubuzima bariko baribaruka eka mbere no kubaho neza kw'abana. Iryo hangiro bihaye rero ni hangiro ryo gushika mu mwaka wa 2030. Mu vyo rero bashimikiye ko cane nuko abanyafrika bo kwihingurira imiti bakoresha hanyuma ikindi kigira kabiri no gutekanya no kurondera uburyo n'ubugenewe amagara y'abantu. Ikindi no gushishikara inyigisho zikomeza uburongozi bwiza kugira ngo ivyo biyemeje mu gisata c'amagara y'abantu bije mu ngiro. Baremeje rero urupapuro rw'inzira ruzobaranga muri ivyo bikorwa kugira bashike kuri iryo hangiro ryo gushika mu mwaka wa 2030. Inama rero kandi yabaye akaryo keza ko nyacubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi ashikiriza intambwe igihugu cacu kigezeko mu guteza imbere igisata c'amagara y'abantu mu bijanye n'isuku n'isukura, mu bijanye no gukinga ibiza, mu bijanye n'inyigisho zihabwa abenegihugu kugira bikingire ingwara, mu bijanye kandi n'inyigisho abenegihugu baronka kwirondoka rijanye n'amagara meza, gufungura neza eka mbere yararonse n'akaryo gushikiriza na rwa rucanco rwa malaria ruheruka kongerezwa mu ncanco zikora mu gihugu cacu Burundi. Nyiricubahiro umukuru w'igihugu cacu Burundi yarashoboye kuganira n'indongozi zitandukanye zaba iza Afrika eka mbere n'izo ngaho mu karere mu mashirahamwe atandukanye barabaganiriye ibijanye n'imigenderanire n'iterambere. Yarashoboye rero no gukeza mu maso mu yandi umuperezida aheruka gutorwa Romuald Wadani wo mu gihugu ca Benin aho yamwifurije kuzoranirwa
mu mabanga ariko gutorerwa umukuru w'igihugu. Imbere yo kurangiza urugendo rwiwe mu gihugu ca Ghana, nyene cubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi yarakiriwe ku kirimba i Accra na mugenzi we John Dramani Mahama, aho baraganiriye rero bashira hamwe ku migambi yokorwa niyo bandanya mu ntumbero yo gukomeza ubucuti n'imigenderanire hagati y'u Burundi na Ghana. Umugabane wa Afrika rero ngo warateye intambwe ishimishije mu kugabanya umugera wa sida, kuko impfu zitewe n'uwo mugera zagabanutse gushika ku bice 3 kuri 4, ariko rero ngo izindi ndwara nka cancer n'izindi zirimwo izandukira n'izitandukira ziguma zitikiza inganda. Bikaba rero vyashikirijwe kuri uyu wa gatatu yaka muri Ghana n'abahurikiye mu gisata c'amagara y'abantu muri iyo nama idasanzwe ugira 20 y'ibihugu vyo mwishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika. Pierre Patrick Manirakiza. Ibikorwa by'iyo nama idasanzwe vyari vyitabwe ku bwinshi n'abegwa n'ikibazo c'amagara y'abantu, amareta, amashirahamwe yigenga na mpuzamakungu akorera muri ico gisata. Vyari birongowe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye arongoye ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika. Amaze kugurura icese iyo nama, abashikirije amajambo bose harimwo n'umukuru w'igihugu bwiwe barashinze intahe ko umugabane wa Afrika wateye intambwe idasanzwe mu kurwanya indwara ya sida, kuko impfu zikomoka kuri uyo mugera zagabanutse kugera kuri 3/4, ariko izindi ndwara nka kanseri n'izindi nyinshi ziguma ziha inkumbi. Aha ntibibagiye Ebola irangwa mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bavuga ko abana bato n'abakenyezi ari bo babangamirwa kurusha abandi. Abari ngaho bavuyeho biyemeje gukora ibishoboka ngo umugera wa sida, indwara y'igituntu eka n'izindi ndwara zaba izandukira n'izidandukira zuranduranwa n'imizi muri 2030, kandi atamfashanyo mva makungu kuko nazo zitama ziboneka uko zikenewe. Hari rero ivyapfunditswe nkuko bishikirizwa n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. A mis en lumière 3 priorités stratégiques qui guideront notre action commune dans les années. Biyemeje kurandurana n'imizi umugera wa sida, guhagarika impfu z'abana n'abavyeyi no kurwanya n'izindi ndwara izandukira n'izitandukira. Atariko kugira igisata c'amagara y'abantu gitsimbatare hategerezwa kubaho uburongozi bwiza. Ibikorwa bitatu ngo nivyo bizoshigwa imbere, harimwo ukwihingurira imiti ngo ubwigenge mu gisata c'amagara y'abantu gutsimbatare, ugukoresha uburyo buvuye mu bihugu byo ku mugabane wa Afrika muri ico gisata, hamwe no gutsimbataza intwaro ibereye yitwararika amagara meza, kuko ngo atamagara meza ashoboka iyo atantwaro ibereye ihari. Tubamenyeshe ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye iruhande y'iki gikorwa yahuye n'abagize ibiro by'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika muri Hotel Kempinski yaho nyene ya Accra muri Ghana, yongera abonana na mugenzi we w'igihugu ca Ghana John Dramani Mahama ku kirimba iwe citwa Jubilee House. Umuyobozi mukuru w'ishirahamwe Regideso Jean Albert Manigomba amenyesha bene gihugu bose kwitura iryo shirahamwe mu gihe bibwa amakonteur yabo, kugira ngo Regideso ibafashe kuyarondera, kandi ngo kenshi abayituye izo konteur zabo ziraheza zigafatwa. Ivyo umuyobozi mukuru wa Regideso Jean Albert Manigomba yabishikirije kuri uyu wa gatatu, aho yariko yishura ku bibazo by'abamenyesha makuru mu kiganiro yari yatunganije ku bamenyesha makuru. Cisirene Nahimana. Yishura ku kibazo c'ubusuma bw'amakonteri bukunda kwibonekeza, umuyobozi mukuru w'ishirahamwe ritanga amazi n'umuyaga nkuba mu Burundi Regideso Jean Albert Manigomba amenyesha ko umwene gihugu wese yibwe konteri yobimenyesha ishirahamwe Regideso kugira ngo ico kibazo gitorerwe umuti. Ahanavuga ko nyinshi muri zo zitogwa. Umuntu wese yibwe konteri acanyarusa kutubwira bwatu block mugabo ayikwivye ntutubwire ko bayikwivye iteza gututora amaze kugura bati niyinjira acaza muri ejo ati mbe kubera iki bize konteri ko ndayikora bayini ntiyinjira cyatwa twereke iyo konteri yawe yapfuye ucufatwa. Kandi zo twagiye turafata ugasanga konteri zako ziratangwa hariya muri projet bita project energy phase ya transition kandi twasanga konteri zatangwa hiyo ruguru mu arete diko usanga ari abantu bafise ngaho ibujumbura twarazifashe kandi biziko zirafata. Rero bene igihugu baremesha bivije ntagira umuntu amuhenda ugenda kunyarukirize ndagwe konteri n'ingoga kirazira. Konteri ajya amafaranga warishe kiraza kurenza ko ayandi. Aha akaba avuga uburyo bumwe bumwe kugira iyi konteri ntizishobore gutogwa. Mugabo arashobora kuyiba
bayiyandikishe kagumaze kuri wa muntu hama bafundi bashobora kuzitera nk'abantu bize kuri ETS abatekinisiye haro nk'abantu bahoze baje bitwa abajurunari badukoresha bajya bafise contract kubera umujurunari nta contract bafise ashobora umwanya wose kugaheba muga ibintu by'ubuhinga basanga bizi ashobora guhenda akaza kayiguterera ngo iyo bigaragaye naho ko umukozi wa Regideso yafashije muri ubwo busuma igihano si kindi ngo aca yirukanwa mu kazi. Ikigo kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi Obert ngo kigiye gutoza ikori ry'agataka n'ibirarane vyaryo kuva ku igenekerezo rya mbere mu kakaro no mwaka biri mu itangazo ryashikijwe kuri no wa kane n'umuvugizi w'ikigo Obert Tani Ngendakumana ahavuga kandi ko guharuza ayo kuriha bibandanya bikorerwa mu makomine kandi amakomine hakazogumana ibice 60% vy'ayo mafaranga azobatojwe mu ikori ry'agataka nayo ibice 40% kazoshigwa mu kigega ca leta. Reka dutegera Mr. Ngendakumana. Ikigo Obert kiramenyesheje ko hisunzwe ingingo ya 94 y'ibwirizwa inimero 1 agakwego karambitse 10 yo kwa 30 ruheshi 2026 ritegekanya amafaranga leta ikoresha mu mwaka w'2026 ushira w'2027 ikori ry'agataka rigiye gutozwa n'ikigo Obert. Biramenyeshejwe rero ko abatanga kori bose ko hisunzwe iyo ngingo duhejeje kuvuga ikori ry'agataka n'ibirarane vyaryo birihigwa ku makonte y'ikigo Obert kuva itariki ya mbere mu kakaro 2026. Mu kuriha iryo kori hanekenerwa ibi bikurikira: inomero ndangamutanga kori NIF canke NIC, izina n'amatazirano canke izina ry'ishirahamwe canke isosiyete vy'uburishe hamwe n'ikomine arimwo. Mu kuriha amakonte 5 yo mu mabanki yarategekanijwe n'ikigo Obert, ayo nayo nayakurikira: muri Bankobu ni nomero 248 999 201 ubusa rimwe yitwa OBR Impôt Foncier. Muri Interbank ni ubusa 129 354 ubusa rimwe agakwego 72 OBR Impôt Foncier. Muri Finbank ni 326 ubusa 92 ubusa kabiri OBR Impôt Foncier. Muri Microfinance ihera ni ubusa 138 399 ubusa rimwe OBR Impôt Foncier. Muri Posta ni 481 OBR Recette des Impôts hors Bujumbura. Umuco twashaka gutanga hejuru y'iri tangazo nuko ubu ugomba kuriha aja mu makomine yarasanzwe arihiramwo, hanyuma abakozi ba komine bagumana karya kazi bari bafise ubwa mbere. Ikigo Obert kikaba kiriko kirashira mu makomine umukozi bazofashanya n'abo bakozi ba komine kugira ngo iryo kori ritozwe neza. Igishasha turasubiyemo nuko abatanga kori barihira kuri aya makonti mashasha y'ikigo Obert, ariko ibindi vyose bitegekanijwe biguma kujya vyari bihari. Isigura rero yuko ikigo Obert kiguma muri ya ntumbero yo kwegera abene gihugu, nukuvuga ko guharuza ayo kuriha bibandanya bikorerwa mu makomine. Amakomine azogumana ibice 60% vy'ayo mafaranga azobatojwe mu ikori ryo kugataka, nayo 40% ashikirwa mu kigega ca leta. Igikorwa cyo gutegura no gutanga ubumenyi ku bakozi bazoja gukora ibikorwa vya rusansuma nkuru y'uburimyi n'ubworozi mu gisata kijanye no gutororokanya ibiharuro ku burimyi bw'imboga, ivyamwa, ubworozi bw'amafi hamwe n'ibikorwa by'uburovyi kuri uyu wa gatatu niho carangira. Umuyobozi mukuru w'ikigo gikuru cy'igihugu kijejwe ibikorwa vya rusansuma Nicola Ndayishimiye avuga ko intumbero nyamukuru kwari kumenyesha abarundi ivyico gikorwa. N'inkuru ya Shadrake Nitereka. Muri ico kiganiro n'abamenyesha makuru, umuyobozi mukuru w'ikigo gikuru kijejwe ivya rusansuma BCR Ndayishimiye Nicola yamenyesheje ko igikorwa c'itorokanya ry'ibiharuro mu gisata cy'uburimyi n'ubworozi mu gihugu cy'u Burundi muri vya bikorwa vya rusansuma nkuru y'abene
bene gihugu uburaro burimyi n'ubworozi cyatangura kuva mu kwezi kwa Rusama 2023 kibandanya aho ngo bagiye gutera intambwe ya nyuma yo gutororokanya ibiharuro kubijanye n'uburimyi bw'imboga n'ivyamwa hamwe n'ubworozi bw'amafi n'ibikorwa vy'uburovyi. Ndayishimiye Nikora akavuga rero ko imbere yuko ivyo bikorwa vyo gutororokanya ibiharuro biba habanza kuba inyigisho ku bakozi bazokora ico gikorwa. Imbere rero yo gutunganya ivyo bikorwa abanza kuba inyigisho akaba arizo uno munsi dusozeye aho twari dufise abo turiko turigisha baba 300. Abo rero nibo buca baja mu ngo no mu miryango kugira ngo batororokanye ibiharuro bijanye n'imboga hamwe n'ivyamwa tutibagiye n'ubworozi bw'amafi hamwe n'umwuga wo kuroba amafi. Nayo kugira ngo ico gikorwa kiza kigende neza nuko hobamwo ihimiriza ry'ababijejwe bose. Ikigo gikuru ca Rusasuma kigasaba babura amatari b'intara gutunganya amanama y'amakomite ya Rusasuma rwego rw'intara kugira bafashe imimiza ry'abene gihugu bashobore kwijukira iyi Rusasuma ya nyuma igiye gukorwa. Mwomenya ko ico gikorwa ca Rusasuma y'uburimyi bw'imboga n'ivyamwa hamwe n'ubworozi bw'amafi n'ibikorwa vy'uburovyi gitegekanijwe gutangura kuva muri uku kwezi kwa Mukakaro turimwo ikazoshika mu kwezi kwa Rusama mu mwaka uza. Tubandanirize ku makuru ajanye n'isuku n'isukura. Nkuko tumaze imisi tubibashikiriza umugambi w'isuku n'isukura atari hake waritabiriwe uyu munsi twagendeye amazone ya Musaga na Kanyosha yo muri komine Mugere intara ya Bujumbura aho bitavye ako kamo. Ariko rero nubwo biruko habene igihugu bo muri ayo mazone barasaba amashirahamwe ajejwe gutora umucafu gushika ku mwanya ngo kuko iyo ayo mashirahamwe acerewe bituma ubucafu bugwira bikabangamira amagara yabo. Ni inkuru ya Alice Nirame. Aho twaciye nko muri zone Musaga na Kanyosha muri komine Mugere abene gihugu baho bavuga ko bakora isuku aho baba bakegeranya imicafu naho ngo abajeje kuyitora bataza kuyitora ku gihe. Mwino minsi turamaze nk'amezi angahe kuva nko mu kwa 12 bitameze neza kuko namwe murabonye ahantu musanze hari imifuko ingana gutya yiyarara kandi urabona ko hari isuku gose hasukuye. Mugabo urabona imifuko yiyarara imaze imisi twese turidoga ko ntiza ku gihe. Bagasaba abajeje intwaro rero gukurikiranira hafi abo bose bata imicafu aho bitagenewe no guhimiriza ayo mashirahamwe ajeje gutwara imicafu kuza ku gihe. Hariho abantu bamwe batarumva ivy'isuku ryiza mwijoro uzubona bahaye ibintu abantu bavyikora tutanazi basanga baje begamitse ku rugo rw'umuntu bwa bakabitaho mw'iryo joro mu gatondo ugasanga ibintu birunze ku rugo iwawe kandi wewe imodoka wararishe itwari yararyo mu rugo rw'iwawe. Hariho n'umuntu babifatanye mu gatondo abizanye arabikatana arabimanukana aca abimena ngaha nyene kwirembe wacu mbere bana bimwikoreje yari yase no kuvyikorera. Twe dusaba yuko ahubwo bo batubariza nimba batabishoboye bagarukana bahora babikora twe twabona bakora neza. Rero onye afise iyo shirahamwe ryo kuyora iyarara yisubireko aze mu bihe bikwiriye kuko aze kwishuza amafaranga ntazo kwishuza ngo naje gutora kabiri kandi aje rimwe. Tubibutse ko ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano boherutse gushikiriza ko kuva ku munsi wa 4 w'indwiza abajeje intwaro bazokora ibikorwa vyo gusuzuma guhimiriza no guhana abiciye amatwi hakurikijwe ingingo iri mu itegeko rijanye n'isuku n'isukura. Tubandanye n'amakuru yerekeye isuku n'isukura naho dukubitire hariya mu bumanuko bw'igihugu muri zone Mabanda komine Nyanza. Abene gihugu baho baritabiriye akamo ka leta kajanye n'isuku n'isukura mu gusasa amabuye imbere yaho baba naho basanzwe barangurira imirimo. Augustin Sindayihebura umuhanuzi w'umukuru wa zone Mabanda ajejwe amategeko n'intwaro hakamenyesha ko iryo hangiro barishitseko kubera gukorana neza na bene gihugu bo muri iyo zone. Stani Nzigamana. Nkuko bimenyeshwa na Augustin Sindayihebura umuhanuzi w'urongoye zone Mabanda ajejwe amategeko n'intwaro ngo abene gihugu bo muri iyo zone baritabiriye bimwe bishimishije akamo batewe n'indongozi z'igihugu ko gusasa amabuye imbere y'amazu babamwo hamwe nayo baranguriramwo imirimo itandukanye. Uwo mugambi w'igihugu ngo washisweko kubera ugukorana neza kw'abajejwe intwaro n'abene gihugu mu kubahimiriza no mu kubasigurira akarusho uwo mugambi uzobazanira. Ni umugambi w'igihugu tumaze kumva ukamo kwa chef de zone yakoresheje ingufu nyinshi cyane mu kubihimiriza
mu kwigisha abenegihugu ko yarakoresheje amanama atandukanye abamenyesha umugambi ugezweho wo gusukura igisagara. Abenegihugu bo muri zone Mabanda, abenegihugu iyo babwiwe umugambi bumva n'ingoga, muri rusangi baragamburuka. Ngo inyuma yo kwitabira uyo mugambi ku bice birenga 90%, uyo muhanuzi amenyesha ko uwo mugambi watumye igisagara ca Mabanda kigira ishusho nziza. Unarirya ico gisagara kiri hafi y'umupaka Uburundi buhana n'igihugu ca Tanzania, ngo kandi kikaba kigenderwa n'ingenzi nyinshi. Zone Mabanda ni imwe twovuga ko ari zone yakira ingenzi nyinshi cyane, ni imwe mu mazone yegereye igihugu ca Tanzania. Rero turaronka ingenzi zitari nke, ishusho yarahindutse kuko abahora bagendera muri zone Mabanda mu minsi iheze n'ubu niyo bahashitse baravuga koko ko hariyo ihinduka. Augustin Ndayihebura agasaba abagikwega amaguru guhamvya abandi kugira ngo iryo hangiro ryo guteza imbere amakartier babayemwo canke bakoreramwo mu gusasa amabuye imbere y'amazu kweko 100%. Imakamba mu ntara ya Burunga, Stanizigamwe nayo kubwisamirizi y'u Burundi. Tubandanye n'amakuru ajanye n'amagara y'ibitungwa. Dr Desire Ntakirutimana, umuyobozi ajejwe amagara y'ibitungwa mu bushikiranganje bw'uburimyi, ubworozi n'ibidukikije, harahamagarira aborozi kwitabira isekeza ryo gucandagisha inka indwara ya suna hamwe no gucandaga karanda kimene n'intama. Isekeza ryatanguye kuva kwa 20 gushika kwa 2025 mu kakaro uno mwaka atawuvuyemwo kugira izo ndwara z'ibitungwa zituzwe. Ni mu gihugu bushikiranganje bwari buramutse gutanguza ku mugaragaro igisagara mu ntara ya Buhumuza iryo sekeza ryo gucandaga ibitungwa. Ni nkuru ya Jean Bosco Niga. Iryo sekeza ryo gucandaga ibitungwa ryatangurijwe Icese ku mutumba wa Gitwenge uri muri komine ya Gisagara intara ya Buhumuza, ryerekeye cyane cyane inka zizocandagwa ingwara ya suna yo mu kanwa no mu binono, hamwe rero n'ingwara ya karanda k'impene n'intama. Muganga Desire Ntakirutimana, umuyobozi ajejwe amagara y'ibitungwa mu bushikiranganje bw'uburimyi, ubworozi n'ibidukikije, akamenyesha ko ubworozi bw'ibitungwa byaba binini canke bito bito bufise akamaro kanini ku buzima bw'abavyorora n'igihugu, haba mu kubifungura, mu kugwiza umwimbu w'uburimyi bivuye ku ifumbire, eka mbere no mu iterambere ry'ubutunzi, kuko uworoye igitungwa aba afise akanoti. Ariko rero iterambere ry'ubworozi ngo rirabangamirwa kenshi n'ingwara z'ibitungwa, harimwo ingwara ya suna yo mu kanwa no mu binono, zikanatuma n'umwimbu mu gisata c'ubworozi utagenda neza. Ngo akaba ari muri iyo ntumbero leta yafashe ingingo yo gushiraho urucaco mw'isekeza ryo kuva igenekerezo rya 20 gushika ku rya 2025 mu kakaro uyu mwaka turimwo. Iyo ngwara rero iyo iteye igitungwa kiragwara cyane, ntigisubira kurisha neza, ugasanga inyana yafashwe ntibaye igikura nkuko yokuze. Inka yari isanzwe ifise umukamo, ugasanga umukamo uragabanutse ku rugero rw'umurengera, mbere rimwe ugasanga niyikize ntigarukanye wa mukamo yari igezeko. Ibitungwa biratakaza ibiro, mbere n'aborozi bagahomba iyo bariko baravuza ivyo bitungwa, kuko usanga bakoresha uburyo butari buke. Nico gituma leta mvyeyi kandi leta nkozi yafashe ingingo yo gusahiriza abarimyi borozi mu gutunganya irisekeza ryo gucandaga iyo ngwara y'uburenge ariyo suna yo mu binono no mu kanwa. Uwo muyobozi agatera kama abajeje intwaro, ubworozi, amadini n'abandi bose gufasha guhimiriza kugira ntihagire umworozi azosigara inyuma yako kigoro leta yagize mwituzwa ry'izo ngwara zibangamira ibitungwa. Twabamenyesha ko iryo sekeza rifashwe mu mugongo n'amashirahamwe FIDA na FAO, ritegekanya kuzocandaga mu gihugu cose inka zirenga 330 hamwe n'impene n'intama zo mu mazone 47 yegereye ibihugu n'amasoko bikekwa ko iyo ngwara yozana namwo. Igisagara mu ntara ya Buhumuza, Jean Bosco Nigaba ku bw'iradiyo nkuru y'igihugu. Shiramazinda yo kuri no wa kane ni mu gisata umupira w'amaguru ku isi c'uno mwaka wa 2026 ryabereye mu bihugu vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada na Mexique rirangiriye. Ishirahamwe mpuzamakungu ry'umupira w'amaguru FIFA ryarasohoye urutonde rushasha rw'ingene imigwi nserukira bihugu isumbasumbanya ubukomezi kw'isi. Muri urwo rutonde rero mu kibanza ca mbere haza igihugu ca Espagne giherutse gutahukana ico gikombe. Ku
ku ruhande rw'umugabane wa Afrika naho Maroc niyo iza imbere ikaba iri mu kibanza ca gatandatu kw'isi yose. Ni muri shiramazinda twateguriwe na mugenzi wacu Freddy Kabaka. Et c'est terminé, l'Espagne est championne du monde pour la deuxième fois de son histoire après 2010. Uko niko vyari byifashe mu ijoro ryo ku munsi w'Imana w'indwi iheze igenekerezo rya 19 mu kakaro mu mwaka wa 2026. Inyuma yaho umurwi nserukiragihugu wa Espagne utahukaniye igikombe cy'isi yose mu mupira w'amaguru ku nshuro yawo ya kabiri mu mateka y'uwo murwi utsinze u Argentine igitsindo kimwe ku busa mu rukino rwa nyuma. Bukeye bwaho ihigano ry'igikombe cy'isi yose cy'uno mwaka wa 2026 rirangiriye, ishirahamwe mpuzamakungu ry'umupira w'amaguru FIFA ryarashize ahabona urutonde rushasha rw'inkene imirwi nserukirabihugu isumbasumbanya ubukomezi ku rwego rw'isi. Kuri urwo rutonde rero igihugu cya Espagne giherutse gutabukana ico gikombe cy'isi yose nico cyaciye gifata ikibanza cya mbere, mu gihe igihugu cya Argentine arico cyatahukanye ico gikombe mu mwaka wa 2022, ariko uno mwaka nticagize ayo mahirwe kuko cyasinzwe mu rukino rwa nyuma na Espagne cyasubiye mu kibanza cya kabiri. Igihugu cy'Ubufaransa cyagumye mu kibanza cya gatatu, mu gihe igihugu cy'Ubwongereza cyagumye mu kibanza cya kane. Inyuma yaho ibyo bihugu byombi byasezerewe mu nkino zo mu gice cya kabiri gishira icya nyuma. Ku ruhande rw'umugabane wa Afrika mu rugo rutonde rushasha rwa FIFA, igihugu cya Maroc cyarerekanye ubuhinga budasanzwe mu gufata ikibanza cya gatandatu ku isi yose, ari nacyo kibanza cyiza kuruta ibindi byose kimaze gushikako mu mateka yaco. Igihugu cya Maroc cyagumanye kandi ikibanza cya mbere ku mugabane wa Afrika, ikigaragaza kandi ko ari igihugu kidasanzwe ku mugabane wa Afrika kuko nicigera gitakaza ico kibanza cya mbere mu myaka 4 iheze. Iyo ntambwe y'igihugu cya Maroc yavuye ku kuntu kigenjeje neza cyane mu nkino z'igikombe cy'isi yose cy'uno mwaka wa 2026, aho cyerekanye urukino rwiza mu guhangana n'ibihugu bikomeye mu mupira w'amaguru imbere y'uko gisezererwa mu nkino zo mu gice cya kane gishira icya nyuma. Igihugu cya Maroc gikurikirwa na Senegal iri mu kibanza cya 18 ku isi naho yatakaje ibibanza bitatu. Misiri yoyo iri mu kibanza cya 24, Nigeria mu kibanza cya 26, mu gihe Algeria iri mu kibanza cya 29. Muri urwo rutonde nyene rwa FIFA, igihugu cya Tunisia kiri mu kibanza cya 57, kikaba ari igihugu cya mbere cyo ku mugabane wa Afrika cyamanutse cyane aho cyatakaje ibibanza 12. Nayo Uburundi naho butashoboye kwitabira iryo higano ry'igikombe cy'isi yose cy'uno mwaka wa 2026 bwagumye mu kibanza cy'ijana na 42 ku isi. Ikurisha amazinda duciye turangiriza ko ano makuru, tubakengurukire mwebwe mwese mwashoboye kudutega yompi. Nkengurukire Pascal yarahagarariye ano makuru na Alexandre Nshimirimana mu hinga bw'ivyuma. Godanse Gahimbare nje nariko ndayabashikiriza. Dukengurukire bagenzi bacu bitanze bakayatororokanya. Mwese mubandanye mugira umunsi mwiza.